ugenda babwire iyo uri umunyamugisha ubera umugisha n'abandi. Iyo uri umunyabwenge nawe urongora bahinduka abanyabwenge, ariko igihe atacumaze n'ingabo n'abanyabwenge bahindura ibijuju. Haleluya. Abantu atatu bari bamaze ikintu bagahinduka ataco bamaze kubera iki? Agira nkubwire muntu w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ni wahagarara mu kibanza cawe neza, abagutaye bazokugarukira. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubande dusenge. Tuje imbere yawe mwami Imana tugushima, tuje imbere yawe mwami Imana tukuninahaza kandi tugutazira, twifatanya n'abamarayika n'abakerubi n'abaserafi n'ibinyabugingo mu ijuru, aho badahengeshanya kukwikubita imbere bagutazira bavuga ko wera kandi kugororotse. Natwe hano mu isi twifatanije nabo tuvuga ngo urera Mana, ugira neza Mana, uri umwizigirwa Mana, uri umuvyeyi mwiza udukunda kandi utwitwararika, niwe utugwanira intambara tuze n'izo tutazi. Rero tugushimiye ko n'uyu munsi hari ibyiza byinshi dutegurira kuko udukunda kandi utwitwararika. Urakoze wa Mana we, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Jambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo naho bagutaye, naho ubona ata muntu n'umwe akwiyumvirako, menya ngo Imana yo ivyo yakuvuze ko vyose bizobatana kimwe kivuyemo. Haleluya. Imana irakwitwararitse, Imana izogukoresha iby'ubutwari, we gusa umenye icuri mu Mana. Ikibazo tugira abana b'Imana, turakunda gucika intege, turakunda kumva ko umengo ntacyo dushoboye, turakunda kumva ko umengo niyaba abantu barakuvuze canke baragutaye ukaca wiheba, ukaca wihebura, ukabona umenga nta vyizigira. Ariko nagira ndakubwire ngo wewe ni waguma wisunza Imana. Haleluya. Abagusuzuguye bazogufukamira. Haleluya. Abagutaye bazokugarukira, bazokugarukira kuko iyo wizeye, iyo wisunze, ifise ubushobozi bwo guhindura ibintu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza igice ca 11. Turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 11. Bahamagara Yefuta kuba umukuru w'ingabo zabo. Maze hari Yefuta w'Umugileyadi, kandi yari intwari y'inkomezi, yari yavutse kuri Maraya, yamuvyawe ko na Gileyadi. Ariko muka Gileyadi bari baravyaranye abandi bahungu. Abo bamaze gukura barirukanye Yefuta bati, ntaco witeze mu vya data kuko wavutse ku mugore w'icigenze. Maze Yefuta acahunga bene se, aragenda aba mu gihugu c'Itobu. Abantu b'imburakimazi bifatanya nawe, bakagenda bambura abantu. Igihe kiragera Abamoni niko gutera Abisirayeli, maze babateye abakuru b'i Gileyadi baragenda ngo bakure Yefuta mu gihugu c'Itobu. Baramubarira bati, nuzi tubere umukuru w'ingabo zacu tubone kugwanya Abamoni. Yefuta yishura abakuru b'i Gileyadi ati, mbega si mwebwe mwanyanse mukanyirukana mu rugo rwa data, none muhengera mugowe mukaza iyo ndi? Maze abakuru b'i Gileyadi baramwishura bati, noneho igitumye tuza iyo uri nukugira ngo ujane natwe ugwanya Abamoni, uzoheza ube mukuru wacu uganze ab'i Gileyadi bose. Yefuta arabishura ati, none nimwansubiza iwacu nkagwana n'Abamori, Uhoraho akampa kubanesha kubatsinda, nzoheza mbe mukuru wanyu koko? Abo bakuru b'i Gileyadi baramwishura bati,
uhoraho abaye icabona hagati yacu yuko tuzoshitsa ivyo uvuze. Nuko Yefuta ajana nabo bakuru b'i Gileyadi, abantu bamugira intwazangabo yabo n'umukuru wo kubaganza. Yefuta asubira kuvuga ya majambo yiwe yose imbere y'uhoraho i Misipa. Amen. Murumvise yuko uyu mugabo Yefuta yari yavutse kuri Marayi. Urumva se yamuvyaranye n'uwundi mugore batanditswe, batari umugore wiwe w'isezerano. Hanyuma ngo abana biwe ku umugore yanditswe ngo barabwira Yefuta ati wewe nta kintu na kimwe uziga mu mugabane wa data, kuko wewe wabyawe n'umugore w'icigenzi. Ngo baramwirukana. Bamwirukanye ngo aragenda, ngo afata ngo abantu bose b'imburakimazi bamuza akabatawe, abantu bavutse nabi. Ariko kubera Yefuta yari umuntu w'Imana, haleluya, Yefuta yarazinanye n'Imana, yakunda Imana, ba bantu bose aragenda bahindura ingabo zikomeye, haleluya. Arabubaka, arabakomeza, bahinduramwo ingabo zikomeye, haleluya. Burya ndababwire, iyo uri umunyamugisha ubera umugisha n'abandi. Iyo uri umunyabwenge nawe urongora bahinduka abanyabwenge. Ariko igihe atacumaze n'ingabo n'abanyabwenge bahindura ibijuju, haleluya. Abantu bari bamaze ikintu bagahinduka ataco bamaze. Kubera iki? Kubera barongorwa n'umuntu atacamaze, haleluya. Ngo ahindura iki? Abahinduka ingabo zikomeye. Hanyuma ngo urumva abanyisirayeli rero bagira ingorane, ngo bategwa n'abamori n'abafilisitiya barabatera. Babateye baravuga ati none aba bantu tutabagwa nande? Baravuga ati ibyo ari byo byose. Barumvise amakuru yuko Yefuta yabaye umuntu akomeye, afise ingabo zikomeye. Baravuga ati reka tuje kwitabaza Yefuta. Umwe bavuga ko atacamaze, umwe yavuga ko yavyawe na maraya. Ngo baragenda, ngo baramubara, turumva twebwe dufise ingorane, turatewe, none ngwe n'ukuri uze kudutabara, uze kugwanana urugamba natwe. Yefuta arababwira ati uye ejo bundi munyirukana, uyu munsi murabona ko ari cyo nobamarira? Ati umviriza, wewe nuze gusa, ati ahubwo niwe uzotuganza. Ati niwe uzotuganza. Yefuta arabaza ati vy'ukuri muzokwemera kujya wenda baganza? Muzompa ikibanza? Ningere mwasuzuguye. Nagira nkubwire muntu w'Imana, haleluya, haleluya, ni wahagarara mu kibanza cawe neza, abagutaye bazokugarukira, abagusuzuguye bazokubaha, haleluya, haleluya, bazokubaha, kuko si wewe utuma wubaho, ariko Imana iri muri wewe, haleluya. Imana ikorana nawe nizotuma wubahwa, haleluya, nizotuma bagutaye bakugarukira. Je nkunda kubwira abantu bahuye n'ingorane, ariyo nk'abavyeyi usanga nk'abana babo batwara inda donc zitateguwe, bakiri bato bagize iki, ugasanga abavyeyi barababaye. Ariko nagira ndakubwire wa muvyeyi we, nta mwana yovuka Imana itemeye ko avuka, kuko umwana n'umugisha. Gusa kenshi abavyeyi tuvyifatamwo nabi, ugasanga uwo mwana avutse umuvyeyi we umufashe nabi, hari abaca babirukana, hari ababaca intege, noneho ugasanga vy'ukuri nta mbuto wamiye uwo muntu kugira ngo nawe ave muri ivyo. Burya ikintu gituma umuntu agira umutima mwiza, agira ivyizigiro, nuko umutera intege, ukamwereka ko ivyabaye nibisanzwe. Uwo mwana avutse n'umugisha, ntumutera umugongo, ntumubabaze, kuko iyo umubabaje uba umuhaye Satani, noneho Satani akamukoresha bibi gusumba, haleluya, haleluya. Ariko igihe umwakiriye ukamusutena, ukamukomeza, ukamushira mu ijambo ry'Imana, ukamuduza, umuvyeyi arakomera kandi akumva ko ivyo yakoze atosubira kubikora, ahubwo agakomera, ndetse n'umwana bigatuma kurira mu rukundo rw'Imana, bigatuma akura atabikomere, haleluya. Kuko kenshi abavyeyi hari aho dutera ibikomere,
ari nyamuvyeyi yavyaye uwo mwana, ari n'uwo mwana kubera iki? Kubera gutabwa. Amen. Kubera gutabwa. Yefuta yaratawe, ariko iciza nuko we yari yaramatanye n'Imana. Yomatana n'Imana, amenya ko ari uw'agaciro, amenya ko atawo mwambura agaciro Imana yamuhaye. Ariko ikibazo abantu bakunda kugira kenshi, iyo utaye umuntu umutera ibikomere, ukamutera kwiyanka, ukamutera kwiheba. Imana idufashe. Ikintu cyose kibaye ntituce tugifata nabi. Mbega murazi ko hari ikintu kibi kiba ariko ukagihinduramo ishimwe, ukagihinduramo ishimwe, bigatuma n'imigambi Satani yari afise iburizwamwo. Haleluya. Kuko Satani akunda gufatira ku kantu kose kugira kagira ikintu kinini gituma abantu bamanyagurika, bituma abantu basubiranamo, bituma abantu biheba. Ariko igihe umusuzuguye ukamwereka ko icyabaye noneho ari umugisha w'Imana, Yefuta baramugarukira, baramubwira ati we ni ukwiriye kutwemerera gusa, niwe uzotuganza. Yefuta ntiyigeze yibaza ko ico kintu coshoboka, ntacyo yigeze yibaza. Ariko ndagira ndakubwire nawe, uyu munsi ni waba ucitse intege, ni waba waratawe, ni waba ubona usuzuguwe, menya wishigikira, uvuge ngo jewe ndugwa agaciro mu maso y'Imana, uvuge ngo jewe wundi mwarakomeye gusumba uri mw'isi. Haleluya. Haleluya. Wishigikire, widuze, wikomeze. Amen. Ugira amaso abona kure, ugira amatwi yumva cyane. Haleluya. Kuko nta muntu, naradabivuze mu ntango, nta muntu numwe Imana yaremye ikamufitiye umugambi mwiza. Circumstance yose wavukamo, wavutse kubw'umugambi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Kuko umwana n'umugisha. Yefuta avuka, ubwo nyine ashobora kuba yarihebuye, ashobora kuba yaravuze nabi. Preve n'ukubona na bene se bamutaye, ariko ntibamenya ko ari wazobahindukira umugisha, ari wazobahindukira umutabazi. Haleluya. Haleluya. Ntibabimenye ko azohinduka umugisha w'umuryango, azohinduka umugisha w'igihugu. Haleluya. Rero nagira ndagutera intege, wewe wihebye, wewe wihebuye, wewe uvuga ngo naratawe, jewe nta unkunda. Umva, hariho umwami agukunda. Haleluya. N'abavyeyi bashaka kuba baragutaye, abo muvukana bashaka kuba baragutaye, isi ishobora kuba yarakwanka, ariko nagira ndakubwire ngo hari umwami, hari umwami agukunda, hari umwami agutegurira ivyiza. Haleluya. Hari umwami ashaka kugukomeza, akakubwira uw'agaciro imbere yabo nyene bagusuzuguye. We gusa kira kumwomako, kira kumufata, kira kwemerwa kurongorwa nawe, ntazokumara amazi. Haleluya. Ntiyamara amazi Yefuta, yamugiriye neza. Haleluya. Yefuta niwe yabaganje, Yefuta niwe yarongoye intambara ku rugamba, hanyuma isezerano basezeranye riramushikako kubera Imana. Haleluya. Ariko nkunda Imana, nkunda Imana. Imana ntibesha, Imana ntihemuka, Imana ntiyivuguruza kuco yavuze. Rero ndakwifuriza kuyomako, ndakwifuriza ko matana nayo izokugirira neza. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kuko uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura amazina. Yefuta yiswe umwana wa Marayi, ariko ahinduka igikoresho gikomeye kigarukana icubahiro muri Isirayeli, kuko wahagararanye nawe kandi yizera ico wavuze. Ndakwinginze wa Mana we, unyemerere umuntu wese yari yihebye, yari yaratawe, yarabona ko atabyizigira afise, mwami wanje usubira umwubake kandi umwuzuzemwo imbaraga zawe, ahishurirwe ico yabikijwe, ahishurirwe icari mu maso yawe, kuko nta numwe waremye wo gupfa rubi, ariko abo waremye bose wabaremye kubw'umugambi mwiza. Mana ndagushimiye kandi ndakubashe kubw'ijambo ryawe, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, aba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Mugira umunsi mwiza, mwaraheza.